Ikindi rero n'ikigano gira kabiri tugiye kubayagira kuco umuntu yoherako. Ico umuntu yoherako kugira ngo ashinge ishirahamwe tanguze projet coba ari giki. Icambere ni kugira ivyiyumviro. Wiyumvira iki mu mutwe iwawe? Uba wiyumvira ko niwaronka umuntu usaba amafaranga uzoca utangura umugambi, canke woba ufise umugambi wokorose amafaranga, canke woba wiyumvira umugambi udafitaniye isano n'uburyo ufise. Rero iciyumviro ca mbere ciza co kuza mu mutwe aho wohera kugira utanguze umugambi wo kwiteza imbere ni iki? Ni umugambi nyene ubwawo. Uraje ahantu ukiyumvira uti je mvuye kw'ishure nimba nkoze nk'ikiyede maso canke ndimye canke noroye ifi canke noroye ingurube noroye impene, ndabona ko mu mwaka noshobora kuronka impene zibiri zitatu zine. Ivyiyumviro vyiza bihera he naho rero cuvuga toke ko ndonka igihumbi rero ntangurire kuki. Ivyiyumviro bibi navyo bikubwira ngo ko ndonka igihumbi reka ndakije kuko nta mugambi wovamwo, urumva? Ariko iyo uvuze uti ko ndonka igihumbi reka niyumvire ikintu cova mu gihumbi, ugaca upanga umugambi uzotuma ico gihumbi kivamwo ibihumbi ijana mu myaka ibiri canke mu mwaka umwe. Kuko murazi ko iyo umuntu yase gutangura umugambi hari igihe ya myaka imuherana aguma arindiriye ya mahera azokwizana, sivyo? Ariko umuntu atanga umugambi ya myaka ijya guhera yarose ya mahera, ya mahera atarafise ugumye yarinde ntigere yaronka keshi, mugabo utanguye akaja ku kivi yamwe mato aradana menshi. Rero umugambi ufise uwo mugambi ushoboka nyene mwibuke ko atari umugambi urengeye ubushobozi bw'iwawe. Nimba atari amahera ufise hari igihe usanga umugambi w'iwawe ushingiye ku nguvu ufise, bisa ko uzotanga inguvu kugira ngo uronke ya mbere makeyi mvuze makeyi nayo ushobora gusunika umuzigo canke ukagira iki ukayaronka. Sayo abantu bakorera muri Kenya na hehe, oya nayo ushobora kuronka ukoze akazi ushobora kuba hafi y'iwawe. Iciyumviro kirahambaye gusumvya amahera. Ni iciyumviro musanzwe kivaloriza nyeneco, si iciyumviro kimugwiza n'ubusa. Vya vyiyumviro wiyumvira ugasanga amahera bisaba uzorinda ufata nayaronse, ni ivyiyumviro bihuye na nyenevyo. Ushobora kurungiza 10,000 ku kwezi ukiyumvira iciyumviro kikwereka yuko udafise umuriyoni ataco umaze, ico ciyumviro kiba ari kibi. Ungize 10,000 ahubwo iciyumviro ciza kiza kikwereka ukuntu vya 10,000 vyo vyara wa muriyoni, aho niho uzofise projet nziza. Ico gituma twabwiye yuko mu ntango tutazoshingira ku mahera umuntu afise, ahubwo tuzoshingira ku vyiyumviro yiyumvira bishobora gutuma bivyara amahera ashaka gushikako. Nivyo ruzogira ivyiyumviro vyanyu kuba bihuye n'ivyo mushoboye. Nturabe naka ngo yaguze nk'akarango yagize société de transport yatanguje imiduga 10 cuva ngo nanje ngo ndozategura projet ngo naho nk'umuntu amahera ngo dushangura projet, oya. We nawe ashaka kuyumvira ati oya binya ntazo noshobora, mugabo ndabona ko ndimye data arafise itongo no kuramo umugambi gutyo gazoshika kuri ivyo. Rero ubona ko ari binini. Tuzoraba rero ukuntu bitegura ivyo vyiyumviro mu biganiro gikurikira, ukuntu bitunganya uwo bishira mu mpapuro kugira ngo ivyo vyiyumviro ufise wige neza intambamye n'ivyiza ushobora kwitegamwo. Kuko ujanga gusa n'icivuzo cyo kuronka amahera woshaka kutegera ubishikako utapanze ukuntu uzohangana n'intambamye doshobora kubuza kubishikako, washobora ivyiyumviro kutagira ikintu kimwe bivyara ciza bikwerekeye. Ukunze kino kiganiro twarabwiye ko ari kimwe muri vyinshi muzoraba mushiye kuri rino rubuga, fyonda like kuri no page, ufite kuri YouTube ho ukagira subscribe. Vyo bari vyiza cyane kubera yuko woshobora kuzoza uramenya igihe cyose dushyize ko video nshasha bitakugoye. Murakoze.